ikindi naco ni ukuvuga yuko jewe ndi umurimyi muri komine Mukike intara ya Bujumbura. Rero ni ukuvuga yuko twebwe dusa nk'uko ubwanwa bwafutse umunwa kabisa. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Muheruka kumva yuko Uburundi buheruka gufata ikibanza ca mbere aho itegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu cavuze yuko mu Burundi ariho hantu hambere muri Afrika hibonekeza abantu benshi bafise indwara zituruka gufungura nabi. Iyo rero abantu batariko barafungura neza bigaragarira no ku mubiri. Ivyo nta muntu n'umwe ashobora kubinyegeza. Umuntu afungura nabi agira umubiri mubi, umuntu afungura neza agira umubiri mwiza. Nta wuhisha umwotsi inzu iri kwirasha. Kira noneho no mu Kirundi baravuze ngo utamiye ntatamure aba yaratamiswe. Kandi ngo ubwiza buca mu kanwa. Iyo rero umuntu ataronka ingaburo zikwiye mu mubiri acagira amagara mabi. Ivyo birumvikana. Hariho amavitamine atandukanye iyo umuntu atayaronka amagara yiwe ntaheza ngo yifate neza. Ubwa mbere umuntu ataronka ayo mavitamine aca yamarushe, agira ico bita fatigue, umubiri urabubura, umushatsi nawo ukabenja, wogira ngo nukuvyibuha, wogira ngo numubose, naho ari ingwara. Uwo muntu agira depression, nukuvuga ngo agira kabonge canke kuyinga. Uwo muntu afatwa n'ingwara nyinshi, mbere niyo afashwe n'ibiguma usanga afise ibisebe bigoye gukira. Uwo muntu agira anemi, yangwara kutagira amaraso akwiye. Nukuvuga ngo ababuze bimwe bita vitamine C, nivyo bituma hanini ya mishatsi ibenja, ugasanga umengo yashizemwo ntirebasha. Umuntu adafungura neza agwara ico bita kwashirikoro canke kwashi nkuko benshi bayita. Ibi rero n'ibimenyetso bitabesha vyerekana yuko umuntu afungura nabi canke ivyo afungura bidakwije ivyankenerwa kugira ngo ashobore kubaho neza. Harya ibiterwa navyo nyene birakeneye aya mavitamine canke amaproteine. Ayo nayo ava muri wa mwavu canke muri ya fumbire imwe bita ire canke izindi z'ubundi bwoko. Iyo ibiterwa bitarose mwene uwo mwavu birabenja, bigatangura kugira amababi asa n'umuhondo, ibiterwa bigatangura kugwara, ubukoko bukabibangamira, eka bigasa nabi. Na wewe ubibonye wovyibwira kuko biba vyahinduye ibara. Iyo rero bishitse bikagenda uko bikabura ya azote, kuko urya mwavu uvamwo ico bita azote, ingaburo y'ibiterwa ituma vyama neza canke vyimbuka neza. Iyo rero ivyo biterwa bibuze ivyo vyankenerwa, ziba zibaye ingorane. Ivyo biterwa birazingama, bigahindura amababi, bigahindura ibara, abarimyi bagataha zirayoye. Ikindi naco ni kuvuga yuko jewe ndi umurimyi. Rero no kuvuga yuko twebwe dusa nk'uko ubwanwa bwafutse umunwa kabisa, cyane cyane kuri iyo yire. Kuko twewe nka jewe ndiko ndavuga jewe nyene baranteranya imifuko itari mike ya yire. Iyo muri se zose
ukuvuga iyo twayiyandikisha ko hategereza kuba twayirose mu kwezi kwa gatandatu, ariko ubunya haciye amezi atandatu rero turaronka. Rero kumbure nk'uko mufisi twishika kure mwogira ico mudukoreye kugira turabe yuko tworoswa kugira twime. hama ikindi naco novuga ndazi yuko mufisi twishika kure kiba no kwa nyene icubahiro. Burya bidogera mu mwimbu mu gihugu wagiye ugabanuka, cane cane je ikintu notangira nk'akarorero igiterwa c'ibiraya, igiterwa c'ibigori, ic'ubwishaza n'ibindi. Ni ukuvuga yuko igituma umwimbu wagiye ugabanuka cane, ni ukuvuga yuko kare twakoresha ngira ivuye hanze iyo bitwa DAP, kasiyeri nayire. Rero dufatiye nk'ibiraya nk'igitari yashobora kwimbuka ikimbuka amatoni 25 kuri hegitari 25, 22 gutyo. Mugabo ubunye nubwo urarananiriza ushobora kurenza amahegitari, kuri hegitari ushobora kwimbura toni 12-14 ntushobora kurenzaho. Rero ikibituma tutimbura cyane ni iryange ikorerwa kwa Ziranoze fumi. Irya rero vyaratumye umwimbu ugabanuka cyane. Nibuke ko hari abategetsi bo mu ntara ya Cibitoke, umushikiranganji wa mbere yarimye umuceri agaca bashashirayo iryo bitwa yire yo kwa Ziranoze nyene. Murazi yuko umuceri waciye wumye, yaciye ayikura acagaruka irya yire ya kera. Urumva rero yabiboneye ku biterwa vyiwe yateye, ariko ntiyumviriye ku zindi imbura na zirya bagara nazo nyene ko zoba zidateye, zoba zitameze neza. Ntiyavyiyumviriye ko, we yiyumviriye kuri yire kuko yabonye yayikoresheje akabona arahomvye. Rero mwotuvugira tukaraba yuko natwe nk'abarimyi b'ibiraya twoshira kwimbura cane, kuko urumva ko ari uruhombo ku gihugu no ku muryango. Kandi murumva yuko kare warawimbura ku hegitari amatoni 25, ukaba wimbura amatoni 10-12, urumva yuko hari akamaramaza. Rero mu cigwa mwobikoramwo kugira ababijejwe baze babikorereko. Murakoze. Hama ndabaramukije nyakubahwa. Hama n'intuzenye ire muri rusangi iraja ku ntuzenye ku biraya, ibigori, ingano, imiceri, ahanye numva no kuvyo mperereyeko nzi neza. Muri rusangi iraja ku biterwa nka vyose. Yego. Hama ni ukuvuga ire iyo ibiterwa bibuze ire birakongatara, canke bikagira nk'imiceri nk'akarori kagira iryo bara rya jone nyene, kagira ibara rya jone, n'ibihaya bica bishaka kubenja, birabenja. Hama ntibiheza ngo vyimbuke neza. Ivyo biterwa biba vyabuze ire ntivyimbuka neza. Bishobora ku mwimbu ushobora gukurayo 20% kuba wari gukurayo. Urumva yuko aba ari uruhombo ku gihugu. Ni ukuvuga yuko vrema ire ingorane. Naje ndiko ndavuga naje ariyo bamperaniye kabisa, ariyo bamperaniye yo muri sezo se. Urabona ko tugeze iyo twiyandikishije mu wa gatandatu, urabona yuko tugeze
mu kwezi tugera twinjira mu kwezi 12 akamara amaza ubwanwa bwarahutse mu nwa je ndiko mvuga hanye mvuga ndi umurimyi mworozi wo mu ntara ya Bujumbura komine Mukike rero yire wapi yire asha ni hatari kabisa twarabuze ahubwo mworaba ukuntu mwodutabariza kugira turabe ko tworonka. Ubu rero twageze hariya mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije. Nuko ubu bushikiranganji butwagwa n'uwitwa Dodiko. Iyi myidogo y'abanyagihugu uwo mushikiranganji yoba yumva? Biragoye gutahura bene data ukuntu abanyagihugu boriha amafaranga y'ifumbire mugabo hagera ko bayironswa bagahebura. None ayo mahera yabo aba yagiye he? Ko umukuru w'igihugu akunda kuvuga ngo abategetsi nibisuma, aya mahera y'abanyagihugu ntiyoba yarariwe canke akaba ariko arakoreshwa ibindi? Era abanyagihugu bariko baratakamba, umwaka uragiye, bariko baracegwa. Nukuvuga ngo ibitegwa bicerewe canke bitaronse ifumbire bita ire biraheza bikazingama, ibara rigahinduka, bihagira amababi y'umuhondo, ubukoko bukabigirira nabi, bikagwara, hagaca habaho umwimbu mubi, umwimbu udashemeye. Igice gikwirikira muracumva, haca hakwirikira inzara, haca hakwirikira ikigoyi. Mu gihe Uburundi buheruka gushigwa ku rutonde rw'ibihugu vya mbere muri Afrika bifise ikibazo cyo gufungura neza canke ikibazo c'inzara, ubu hoho bigiye guca bimera gute? Iki ni kibazo mwese mwo kwishura. Ntimubona yuko ibintu bigiye kunyuka bukaba bugesera? Kubera ko abategetsi bacu bo kwihoza mu gihe abanyagihugu bariko baratabaza bakabura ikibatabara. Uyu mushikiranganji nyene twomubaza n'ivy'isukari, murazi yuko isukari yabaye akananira abahinga. Ariko no munsi tugarutse cane ku vy'ifumbire kuko abanyagihugu ubwanwa buza bwafutse umunwa. Aha rero ncambaza nti mu gihe bimeze uko abanyagihugu bariko bararira nk'uko, bariko baraganya nk'uko, ya manota 85 ya distinction yavuye he? Isukari yaduze 185 kwijana. Ibi bifumbire murabizi neza ko ikintu bita ifumbire ari byo biri mu bintu bituma ibintu umwimbu uboneka mu gihugu. Uno munsi mu gihugu cyose aba ivyo bimwe bita gupirika, no kuvuga ifumbire bashira mu bigori cyangwa mu zindi buto ziriko zirakura. Ubu no munsi iyo fumbire igugwa kuri marché parallele yaduze, ifumbire yitwa imbura yaduze 125 kwijana. Nagomba twiyumvirire hamwe twese ingaruka mbi ibi bintu bishobora gutera. Irikena gifumbire mu gihugu cose, ingaruka mbi bishobora gutera mu mwaka w'2025. Iyo abategetsi yoyo iraboneka mugabo iyo abanyagihugu ikabura. Ibi bintu mwo bisigura gute? Ni gute abategetsi boja kurima bakaronka ibikoresho mugabo abanyagihugu nabo bakabibura? Ibi ntibiri muri bimwe vyo kwikunda. Kubera iki ibi bintu vyokorwa nk'uko? Abategetsi bajejwe kurima, igikorwa cyabo ni ico kurima. Je ndiyumvira nti ahubwo aba bategetsi bategerezwa gukora ibishoboka vyose, gukoresha ubushobozi bwose bahawe n'abanyagihugu kugira ngo baronke ivyo abanyagihugu bashobora gukoresha mu kurima. Ariko kubona aribo n'utubonetse twose baca badukoresha, bobo ntibacegwe, abanyagihugu akaba aribo bacegwa. Ibi bintu nakamara amaza. Ibi bintu jewe sinkuze kuza ndavyumva ahantu
henshi ku isi. Kumbura umaze kubibona ahandi arabitubwira. Hariho umugani ntakicibuka ingene bawuca, ariko uwawumenya arawandika muri komantere. Ngo iyo amazi akenye ahebegwa imfizi. Mu yandi majambo, na dukeya tubonetse imfizi nitunywa. Uwo mugani rero muwuzirikane ko, ndazi ko muri abarundi bumva ikirundi batahura ikirundi. Narabwiye yuko tuzogira konkiriziyo y'ibi bintu byose tumaze guhetura ubushikiranganji bwose. Ntimwibagire kugira sabone rero kuri iyi shene y'ishure ry'abarundi bose. Reka rero twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.